On accueille Habimana Clara Kenny, c'est la numéro 7. Inomero indwi, nawe adushikirize umugambi wiwe. Habimana Clara Kenny. Nitwa Habimana Kani, numero indwi, ngoma nkaba ndi umwigeme umugambi wa mu rurimi rw'igifaransa witwa Casser le Gamora boro rumva ntivuga ariko avuga boro rumva. Umugambi wanje mu rurimi rw'igifaransa witwa Casser le mythe de la honte entretenu autour de la maladie des fistules obstétricales, communément appelée indwara yo mu kigo, pour mieux l'éradiquer. Indwara yo mu kigo iva ku kinogo kiba cabaye. Murakoze. Miss Ngoma intumbero yayo niyo gutora umwigeme w'umunyakaranga ashoboye, ari naco gituma turiko tuvuga ivy'amaproje. Ikibazo nabaza franga azokora ibikorwa vyose azovahe muri Miss Ngoma neye agira imigambi imuteza imbere, imigambi izana rentabilité, ivyo ashaka gufasha akagira akura byo kubikora ageme amwe mu Kirundi bavuga asabiriza, azavuga ati dufashe bidufashe. Murakoze. Murakoze cyane. Mumbatije rentabilité. Umuntu iyo afise amagara meza nibaza ko ategereza gukora. Umuntu adafise amagara meza ntakora. Abakenyezi badafise amagara meza baguma muhira iwabo ntibasubira gukora. Hama amahera yo gukora iyo proje, uwo mugambi wanje nzokorana n'abasanzwe babikoramo, kuko icambere coco nibaza ko hakenewe kwanza bakabanza kumenya iyo ngwara ico arico, kuko ni n'ingwara twaratomboye. Turafise centre urumuri inayivura ku buntu. Murakoze. Murakoze. You are now tuned into 87.6 Abuja FM. Sunny Fast.